Jude Bellingham ufise na ntuze na Federico Valverde safi. Turabereye kwitwa Niko Paz nawe. Voilà. Niko Paz muno equipe novuga ya Como yarafite ibiharo novuga ngo biteye n'ubwo batuvyemenye bwana Yostore. Burya n'umwana yanavuye mu Real Madrid yaratijwe nyuma. Bari bamutijije bavuga ngo uno mukina akamara kitumariye. Ariko uno munsi equipe novuga ngo ya Real Madrid ivuga ati buriya Niko Paz yogaruka muri no equipe agaruka mu nzu kuko Real Madrid afise akantu yashe gutanga umukinyi wanashaka ikamugurisha mugabo igashiramwo akantu vuga ngo nina kwipfuza nzoriha amafaranga nayo wowe ntuzongora mbere ni navyo kuna kubikora cyane ni navyo bintu tuko turanumva na FC Barcelona kirakoresha ko umukinyi yansofati bagomba kumutanga mu mugwa noze wa hariya kwa Monaco uno musi rero uwitwa ndavuga ngo uno muhungu yitwa Niko Paz ni umwana muto wanashaka kugeza muri kano kanya ni umunyargentine benshi baravyibuka afite imyaka 20 wibaze ni umukino uvuga ngo uriko arakuno munsi nivyo arafise na yanavukiye wanashaka muri Espagne mugabo afise nationality yande ya Argentine ni mu Argentine ni umunyargentine mugabo kandi nta kibuza adashobora kubakinira na equipe ya Espagne kuko umwana akiri muto kandi uno munsi turamuzi yaciye muri Castilla ino equipe yande ya Real Madrid n'umwana vy'ukuri twokwemera no munsi umunyempano uno munsi uravye muri equipe yiwe ya Como mu nkino 35 bwana Yostore mu minota 2695 yatsinze itsindo cyo kuri 6 atanga na passes zive zicika kuri 8 mwumva afise uruhara mu bitsindo bigera kuri 14 aho rero uri umukinyi hagati mu kibuga uvyumve neza uravye mu nkino ziwe amaze karakina witwa Niko Paz biragaragara ko na neza yama ari muri babakina uvuga ngo batangura mu kibuga atsinda n'ibitsinda uburero bwa hafi Niko Paz yatsinze double sivyo barahura na equipe yitwa Cagliari batsinze novuga ngo ibitsindo Cagliari 3-1 yari yose amatasha kuri 7.6 uravyumva uwo yitwa nde Niko Paz genda urabe mu nkino zose karakina kina na equipe ya Inter do Milano 5.7 urikura kina na equipe novuga ngo ya Venezia aronka amanota ashaka kuri 3.4 ukina na equipe novuga ngo ya Parma uronka amanota ashaka 3.8 ukina kandi na Lecce ibice 7 nako ni minota amanota 7 uno munsi nakeneye kuri kano karawa uno mwana yitwa Niko Paz ko tubona no munsi ari umwana kiri muto imyaka 20 eske no munsi muri equipe de Madrid arakenewe hoho aradakora aronka ikibanza niyagaruka vyo kuri ko tubona equipe de Madrid kuba isigaje abandi bakino vuga witwa Bardagira imyaka 20 nayo gwayi kwiza kubwa uramubona gute no mwana yitwa Niko Paz ni impano novuga ati iri ngaho ugegeje kurama no mu nkino ziwe amaze kuba afise ari hari mu mugwa wa Como hari muri Serie A burya mu Butaliyano nkino 35 akaba afise uruhara mu bitsindo 14 nubwo ati ni ikintu ciza cyane ku myaka yiwe 20 hariya umwana akiri muto ariko ikindi naco kikigaruka uno munsi umugwa wa Real Madrid kugarukana Niko Paz nivyo ni cari kintu kibi ariko uno mwana je mbona ko mengo yarakwiye kurekezwa mu ntizanyo nimba ari mu ntizanyo nimba naho yari yagurishijwe hari ibintu by'ibiguzi bakamufatira ariko urumva bakamusha ahubwo nuko baza bamaze no guheza ivyo bandikiranye je mba numva ko babakwiye no kuvuga ati ntare kuriyo kugurishwa mundi mugwe twifuza kuzomugarukana kuko ngegeje kora biharo vy'uno mwana ariko mbona witwa Xabi Alonso nawe yakane yavuga ati uno mwana ndabona atazomfasha muri iki ikibazo naco kice kigaruka niki uno mwana wo wifuza kumuzana nka Xabi Alonso sivyo wifuza kumuzana ariko kandi burya muri Real Madrid hari abakinyi benshi twumva bagomba kuza hari nabandi benshi bice bisabwa ko baza gusohoka uwuzanye Niko Paz ufise na Ardagire hajya uriko urumva ese Ardagire ukutegura kuzoca umukinisha he Niko uranyumva ndakumva Niko Paz nawe uzoca umukinisha gute kuko nimba uvuze ati umwana nagaruke nuko ufite icizere wifuza no kubuza umukoresha ntuzo umuzanye kwicara ngaho mu gihe yarari muri koma ikaronka umwanya wo gukina cyane umvukanye neza ko ico kintu ndakuriza muri equipe aje kwicara hano atakuza aje gukina vyanka bikunda kandi twemeranye neza umukinyi wese umuzanye bwana Ridiki ukamuzana kwicara uri kuramusubiriza inyuma urugero uri kuramusubiza inyuma tuvyemeranye neza umaze kuzana Niko Paz ukamuzanye kumwicarika n'urugero yarageze ko hari muri Como uje kurusubiza hasi neza cyane ariko wibuke neza na neza uri Real Madrid wifuza ko mu mwaka uza bwa mbere nambe ushaka gutwara Coupe du Monde des Clubs neza cyane
ikindi naco wifuza kuzohangana na migwi ikomeye mu kuzotahukana igikombe nka Champions League ushaka kuzotahukana imbere y'imigwi nka FC Barcelona na Atletico de Madrid kuko nuwitwa Xabi yarabivuze Xabi yaravuze ati no munsi ndakeneye yuko nkeneye kugwanira ibikombe vya La Liga nkeneye kugwana na equipe ya Barcelona n'izindi tuzuye kubona ya equipe ya Real Madrid iri ku rwego rwo kuvuga ngo irashobora kuba itwara ibikombe vya Barcelona ati nimba Barcelona yatwara bino bikombe umwaka weze nanje nifuza kubitwara nanje nkeneye kubitwara vyanka bikora biragoye rero kuzoza gutwara ivyo bikombe mu gihe uzoba ufise nk'abana ba nimero 10 bagera kuri babiri Ardagile na Niko Pazi uzoza guhangana na ya migwi ZFC Barcelona zifise ba Dani Olmo zifise ba Firmino Lopez ubona ko bahiye bameze neza kandi bitarana dadanuka neza ejo bashobora kuzana mu wingi ugasanga Rafael Ibiri Diaz agarutse kuri numero 10 abakinyi ntibazoza guha abantu bakinyi badagire na Niko Pazi biragoye ko bazoza guhangana imbere y'ano bakinyi biko niba bona Mercedes ahubwo biragusaba nimba ugomba gukoresha nka Ardagire uri kurumva canke Niko Pazi biragusaba ko tora mwomo hama ukaca wongera ukamurondera ko umukinyi ku rwego rwo hejuru nka nimero 10 afise urwego nka Luka Modric kuko no munsi ntoza kumbwira ko Niko Pazi muri no mwaka umwe wa 2026 azoza kugufasha gutanga nk'ivyo Luka Modric yatanga twemeye neza ico kintu kiragoye Adagira nivyo ari ku rugero rwiza ariko biragoye ko Adagira azogwa nk'ivyo Luka Modric yatanga twemeye neza ico kintu kiragoye twemeye neza nko bivuze neza muri equipe de Madrid kugira tuzoronke umukinyi atanga ya mipira nk'witwa Luka Modric itere DP mwiteye n'ubwoba wamukinya gutsinda ibitsindo wamukintu uvuga ngo ashobora kuba aterana korone zikaba korone nziza abari kintu kigoye cyane tuvyemera aho rero biragoye neza rero kumva yuko uzuza gukosha abakinyi bose babiri bari kuri meme niveau biragusaba kugira kushira kuri balance uri kurumva yego nivyo babe beza ariko habemwo mwiza gusumba ariko urwego rwo hejuru mu gihe umusubirira nawe ari wa mukinyi ariko arategurwa w'intega kazoza nivyo aho ni mu gihe Jude Bellingham twamugarukanye kuri 8 mu gihe twamugumije kuri 10 naho uri kurumva bicaye gusa kurondera nimero 8 rero neza cyane Chagusa kuronda nimero 8 kwanse kuronda nimero 8 kwa ko twagarukanye Jude Bellingham azobeka arafashanya na Federico Valverde ariko si Jude Bellingham wamugumije kuri 10 urumva zo bari kumwe nande na Ardagire hariya chagusa kuronda nimero 8 ariko nimero 8 nazo nabonye witwa Xabi Alonso muri Conférence de Presse yiwe ya mbere yavuze ngo uwitwa Jude Bellingham ni wa mukinyi novuga kuri no munsi ariko urugero rwo kugira iki rwo gukina nimero 8 nuvuga ngo nimero 8 ari moderne uno munsi uwitwa ndavuga ngo Jude Bellingham akina style nimero 8 nimba kipe kwitwa Karowanje tatana mukinisha inyuma y'abasatizi babiri ariko abamubona bimwe neza nka nimero 8 nuvuga ngo no munsi byo rero ivyo byatweretse yuko wa mwanya twumva kuri Adagira ngo azoshobora kumuha ushobora kuboneka ikice gisigara rero unyumve neza burya navuze ati ikice gisigara aho muri Real Madrid harakene ko arunda nimero 10 aza gufashanya na Adagira wo ku rwego rwo hejuru pana ba Niko Pazi canke nani babifuza kugarukana Niko Pazi Adagira umwe muri ababiri Adagire na Niko Pazi umwe muri abasoke si urumva aho ni mu gihe Jude Bellingham yagarutse kuri 8 ariko nanje akabazo nanje iciyumviro cyane ngene ndacumva bwana Houston nuvuga ngo equipe de Madrid no munsi izo berosa bakiri bato bo muri projet ndende ariko naho azo bari benshi ariko genda abakinyi bazo gufasha ikibazo bwana Mercedes nibazo kuza kugufasha gutwara za UEFA Champions League no kuzotwara za La Liga imbere ya migwi ya Manchester City za Arsenal twumva ziko zirikomeza uri kurumva zi Chelsea twumvise zamaze no kuza ivyo bizoba bigoye ko bano bakinyi bakiri bato ugiye kuba ufise squad list y'abakinyi bakiri bato gusa biragoye ko bazo kugufasha twabibonye kuri Xavi Hernandez mu mwaka ucize wa ubundi byo irakene mukinyi basi afise experience neza cyane abo bakinone nawe no munsi nkwivuze muri no equipe de Madrid uwitwa Niko Pazi Ardagire bose ugiye kubagereranya uza gusanga mengo urugero rumwe ruri hejuru guhundi ni witwa nde Ardagire Niko Pazi n'ivyo twavuze ibiharuro vyiwe vyiza afite urwago ibitsindo 14 ariko genda urabe equipe karakinira raba niyo karakinamo ariko kandi nitwa ngo nigangurira abayabaye kuko genda urabe uwitwa rirakomeye n'ivyo uri kumwe na equipe Inter Domira uri kumwe na Napoli tw'igikombe uri kumwe na Juve uri kumwe n'imigwi novuga ngo zitandukanye uno munsi yitwa Niko Pazi hari muri uhararo mvuga ngo rukomeye cyane yanageye ino equipe ya Como ayishira hano mvuga ngo heza ariko je cyumviro cyane niko ndabona nivyo barakene nimero 8 nako nimero 10 mwiza aza kuba afise experience ariko no munsi mbambona neza nindwa itwa Niko Pazi kuza muri equipe yitwa Real Madrid ntaza aje gutangura mu kibuga ahubwo
aza kuba ariko aragira iki nuvuga ngo ni wa mukinnyi wo mu backup ari aza gukina iminota 20 aza gukina 15 izo vuga ngo agomba gukina iminota 45 ico kintu kiragoye Real Madrid ikeneye ibikombe umutitiro cyumugira Ardagil ahari nico kitako kiragaruka ikibazo niko twumva yuko na uno mugabo Xabi Alonso we ubyiwe arifuza no kuzokoresha n'umwana Ardagil azashamukisha kuri posti yawe mu gihe twumva ko Rodrigo Gozi we yanahagumye mu gihe twumva ko na numero 9 muri Real Madrid agikenewe kandi hariho na Kylian Mbappe na Vinicius Junior ikibazo cyakigaruka rero bano bana twumva ko bakenewe kuguma mu mugwa Real Madrid azasha bakoreshwa he ariko ikindi naco cyagaruka nkiyumvira canke nkibaza umwanya uracariho utumwanya uracariho gute barimije kuzokina Coupe Mondial de Club Mondial de Club izotwega ko abakinyi bakenewe kuguma mu mugwi n'abandi bakenewe gusohoka ico ni cambere ica kabiri naco hari abakinyi bazokoreshwa nka hese mu gice cambere ca saison ndavuga gwera mu 18 gushika mu 12 kuko mu kwambere hari abahisoko gigura nigurisha munoko kwambere rero tuza twamaze kubona mu gice cambere ko hari abakinyi mu mugwi wa Real Madrid bagikenewe ariko nawe isoko ryo mu kwezi kwa mbere naryo nta mukinyi mwiza cyane ekipe za kugutanga kuko nabo nyene babikoragwanira muri championnat yabo baba kwagwanira ibikombe kuko umukinyi w'igitangaza yabigoye kweri babigoye cyane urumva ngo uno munsi batiyubatse uno munsi twabonye barondera abakinyi uvuga ngo batandukanye bitwa ba Fran Witsi twanyu bitwa ba uno mukinyi Alexis McAllister twaravuze abakinyi uvuga ngo batandukanye bitwa ba John Neves ubwo n'uburero n'umwe umuntu ushaka aravuga uno munsi twako turavuga yuko no munsi Real Madrid kuri bubaka kuri bakinyi biraza kuba vyoroha wazire bwana Messi dikintu je maze kubona kuba ndiko ndabana kuno mugwa Real Madrid kuko makuru igura nigurisha mu mugwa Real Madrid ni menshi abakinyi barondegwa ni benshi abakinyi bakenewe ni benshi ahubwo igisigaye je mbona hageze yaho ibintu vya Real Madrid tuzo kuvuga ko twamaze kumva ni officiel kuko ngaha utusanga hari amaposte menshi twumva ko kararondegwa adakenewe mu mugwa Real Madrid nande twumva ko kararondegwa usanga anakenewe mu mugwa Real Madrid rero ivyo ni bya bintu byosanga birimo ibintu by'igifungu no kujurujumba ukuntu ahubwo ikintu je mbona mu mugwa Real Madrid nuko nivyo tuko tumva bakenewe ko bararondegwa cyane cyane harakenewe kwanza bakimbazo zo gufasha no mugwi kugira ushobore gutahukana iki kintu gikombe cha Mondial de Club ico ni cambere ya ica kabiri naco ni kurindira inyuma ya Mondial de Club niyo tuzobona ati bana kabari bakenewe canke bana kandi bakenewe neza cyane nico no munsi ati bana kabari bakenewe canke bana kandi bakenewe ariko reka tubirindire turabe yuko bishobora kuba vyo nakunda tukashaka kuba tubona bwana Houston uno Niko Paz yoshaka kubaza muri equipe nuva ya Real Madrid ariko je nabonye witwa Niko Paz kuza muri equipe nuva yande ya Real Madrid nuko vyoshobora kuba bigize iki iyo baje nk'umukenza ko reka musubirize ariko tuva kwitwa Niko Paz nawe tuje kwitwa nde Angelo Sie nawe n'umukino uvuga ngo no munsi akina muri equipe ya Stuttgart sivyo n'umukino bakira kwa equipe ya Stuttgart nawe mbabona menga nawe afite ibiharuro bitari bibi na gato mu nkino nuvuga ngo zuno mwaka 2024 shira 2025 ndavuga ngo match officiel uno munsi biragaragara ko amaze ukina 47 amaze ukina ibihumbi nuvuga ngo iminota 3,954 amaze gutsinda ibitsindo nuvuga ngo 4 yatsinze ibitsindo bishika kuri 4 hamwe na passes zive zishika kuri 11 umukine nka numero 6 uyo mukasera uranyumva passe 11 ibitsindo bigira kuri 4 uno mukinyi ibiharuro vyiza 24 ibiharuro vyiza umukasere nimero 6 umaze kuba sezo yose mu nkino 47 umaze kuba ufise assist zigera kuri 11 n'ibitsindo bigira kuri 4 ni ibiharuro vyiza cyane ni ibiharuro vyiza ari neza akomeye cyane cyane mugabo ku assist yego ku assist arakomeye ariko arakomeye cyane kuko raba na poste yiwe ni umukasere umukasere amaze gukwiza assist zigera kuri 11 umva ni kintu kitoroshe ni n'ikintu ciza cyane bwana Messi twemeranye neza abakasere bangaye bakwiza ama assist n'ibyo bitsindo usanga ari baki ikigeretse kugenda babihiganwa kindi akina Bundesliga akina muri equipe ya Stuttgart higanwa rikomeye ritoroshe si twatwana oya ntabwo ari twatwana kabisa nyoza kurigereranya na zino za Ligue 1 za Joao Neves imyaka 24 hariya uri kuranyumva imyaka 24 yiwe umva statistiques ziwe ni nziza vraiment tsindo 4 assist novuga ngo zishika kuri uravye no muri carrière yiwe yanaciye no muri equipe nka za Hoffenheim nkino 52 n'ibitsindo 4 Stuttgart amaze kwakinira kuva yinjiye 2023 atakaba amaze kwakinira inkino 81 n'ibitsindo kuri 5 n'ibitsindo 5 umva ko ari wa mukino uvuga ngo ashobora kuba ari mu bakino uvuga ngo ashobora kuba gize iki
ari bakintu uvuga ngo bashobora kuba bariko baragerageza kuba bararaba ariko kandi kuraba burya bwana Houston witwa ndavuga ngo uno muhungu yitwa Angel Stile yiwe kinamo kuno munsi ni nka Menere Doge nuvuga ngo wa mukinya ashobora kubagira iki Menere Doge muri basket barabizi ni wa mukinyi yoruganiza urukino niwe ruganiza urukino akaraba abantu bakinge bashobora bariko baragira nimba uhagaze kuriya nuvuga ngo uno munsi benshi banamukompara n'uwitwa Nuri Sahin numumenyereza wariya yaciye hariya uno munsi rero Real Madrid nta bamene yari ifise uno munsi nta bakinye ko rakinisha nta zindi style kurabonamwo bahari uno munsi kuko rega buriye witwa Angel Style yereka uwitwa Toni Kroos niwe yamubereza yababwiye ati nimba Real Madrid yipfuza kuzoba ari equipe nziza nimba Real Madrid ishobora kuzoba ari equipe de Madrid imeze yagize umukinyi mwiza nka jewe mba mbona style z'umwana yitwa nde Angel Style ari muri Caribe gushaka gukina equipe de Madrid akazobafasha uno munsi none Real Madrid ntabamenera ifise canke umene muri Real Madrid jewe ntambona n'imiburiburu n'ugerageza no shakaza akagerageza nuwo twako turaririmba ngo asohoke urumva nuwo twako turaririmba ngo asohoke umugwe uzosanga ari kamavinga niwaza akanagerageza basi naho nyene twovuga ngo yaranabishoboye ibice 90% no je ndamuha nk'ibice 50%. Ubundi na ikindi kibazo naco n'umukinyi yama mu mvune nikuranyumva wese nuko yama mu mvune ako gakarite konyene ko mbona kamufasha kuba ari mu mugwa Real Madrid ubundi kamavinga we kuri karite kuza kazibira gufasha muri jeu defensif ntagwe gafise ko hejuru ntago afise kwamba bwana message mu gihe Toni Kroos wewe yarabakaba mu Menere Doge kandi ukazosanga niwe mukinyi karafasha ku ruhara rwo kuzibira ivyo kamavinga kuri we ntabirimo rero none mukinyi re muvuze uyu Angel Style we kubwiwe mba namubona ko ari mwiza ni mwiza kuri urwo rugero ararugerageza ariko mu gihe naho twagarutse kandi kuri Martin Zubimendi mu gihe uzo ufise Zubimendi nawe ukongera ukanamuha Sosiako uno Ole Chouameni cemba mbona bimaze binakwiye bikwiye kabisa hariya nkuko bivuze ugasanga nyine akantu waruvuze burya muri equipe de Madrid nta Menere Doge bafise Menere Doge bafise Menere Doge yabaye mwiza ni Toni Kroos Toni Kroos urabona amakufra aratera kiragiye yari meza yatera kufra akaraba passes na passes wasanga ari passes yatera ma long pass meza sana ni kuvuga ngo witwa Toni Kroos ni wa mukinya dakina tushe zirenga zibiri nta bintu byinshi afashe umupira yunamura amaso akaraba kwanza Toni Kroos apana ngo afashe umupira yunamura aza gushikira umupira yamaze kubona uwakwiriye guha umupira iyari niyo yipanze hari baro kenshi ndibuka wasanga hari urukino rwa El Clasico nigeze ko ndiko ndabona yerekanye ukuboko ku mukinyi Rodrigo Gozi yari hari ruguru ko ari agomba atera umupira acawushisha hagati kuri Vinicius Junior igisendo kica kiba kirinjira ijaxio yaranyese ko Toni Kroos n'urundi gwego n'umukinyi novuga afise kuri ya karite yiwe yo kugwego go hejuru bigoye kuzobona umusubirizi wiwe mu Real Madrid bigoye kuzobona umusubirizi wiwe mu Real Madrid ariko no munsi Real Madrid ikirirukanga cyane no kurondera umusubirizi wiwe yoza kuba aramusubirira agatanga n'imiburiburi nishaka biri cuno mukinyi ariko no munsi muri Real Madrid nta uhari mu bakinyi bose bahari nta Menere Doge bafise none ko ndavuga nsa nuko ndakora ko n'umukinyi usanga yamira mu mvune narekana naboneka mu mugwi ariko urumva rero mu Real Madrid urakeneye umukasere arimo niyo karite ariko kandi mbona Real Madrid harimo ukuntu umenga bakiye ko barinjira namwe ukuntu umengo baracanze iyo karite rero nuze uri kuravuga kuko witwa Toni Kroos style yakinamwo ntabwo yari umukasere yani nimero 8 nivyo uravye ukuntu yakina uri kuranyumva mugihugu kitwa Fede Valverde hari ubufasha yari afise yafasha mu Real Madrid karite ya Toni Kroos muri Real Madrid uzusanga iri mu bakinyi bagira kuraba babiri kuko Toni Kroos yari afise karite ziyiwe zimwisangijemo zigera muri zibiri Toni Kroos nivyo kenshi muri Real Madrid wasanga yakina nka nimero 8 ariko wasanga ari kananafasha mu ruhara rwo gukasa byari bigoye Toni Kroos ko murengana umupira twemenye neza kuri ico kintu kumbe ko ushaka kurengana umupira kuri Toni Kroos byari bigoye
byari bigoye cyane byari bigoye na take yarayitera naho tubimenyere kwitwa Casemiro hariya Toni Kroos kandi kigeretswe ko hari umukase nka Casemiro ko na Toni Kroos byari bigoye kumurengana kuko na take yarazitera ko kubivuze bona message dik ikindi cyo kigeretswe ko Toni Kroos nka nimero 8 yiwe wasanga ari wa mukinyi pasi yiwe yari ari pasi nziza yari ari pasi iteye igomwe ariko no munsi muri Real Madrid umukinyi ashobora gukasa neza n'imiburi na buke yego Kamavinga uramuzana biko uramwumva ariko wa mukinyi ashobora gutanga pasi ya pasi ishobora gushika umukinyi yarasigaranye iyo karite wasanga ari ntuze Luka Modric ariko no munsi arasohotse ninde muntu asigaye ashobora gutanga iyo pasi baragoye cyane na Federico Valverde wa mu nimero 8 bafite muri Real Madrid Valverde ntabwo ari foro ku bintu by'amapasi uzosanga ariko araza gufasha aba nimero 6 uyu urabivuze neza uno akomeye cyane cyane kuba cagiye ekipe bikira satigwa canke vyagoranye basi kugufasha no gushikana umupira imbere ariko stile z'uwitwa Luka Modric stile z'uwitwa stile za Luka Modric stile z'uwitwa ndavuga ngo uno muhungu azi kwizina ry'uwitwa nako Toni Kroos muri ekipe de Madrid nta mukinyi hari twemeye neza uno munsi ego no munsi miri ya ntuze ya Real Madrid kubitangura no gusambuka hereye kuri Casemiro ukaza kuri Toni Kroos uno munsi na ntuze ya nuno Luka Modric aragiye biragoye cyane ko azosubira kubaka miliye nk'iyi bari bafise mu mugwa Real Madrid biragoye cyane biragoye bizobatwara igihe kitari na miliye yasambutse mu za 2016 2015 mu FC Barcelona uno munsi n'agashusho kayo na buhoro kariko kagaruka ubundi nawe mu myaka igera kuri 10 na iheze byari byaragoranye ko dusubira kubona miliye yari yarubatswe n'uno musore ya ndavuga Xavi Hernandez nuno Andres Iniesta byari byaranagoranye ko dusubira kuyibona ariko no munsi no tubonye kashusho kayo karanagaruka buhoro rero ivyo niko ndagaruka no ku mugwi wa Real Madrid biragoye ko bazosubira kubaka miliye niyo twabonye kuri Luka Modric Casemiro na Toni Kroos biragoye cyane kabisa uno munsi kubona kutubona wegayereka ari uzoza gusanga karite zibiri wasanga muri Toni Kroos ziri mu bakinyi babiri muri Real Madrid karite ziga kuri wasanga muri Casemiro ziri muri babiri none bose uzobakinishiriza rimwe bani vyo kunda hariya ariko kandi tuva kuwitwa Bwana Houston no munsi biragaragara ko twoshobora kuba tuva muri kuwitwa uno mukino uvuga ngo kararonderwa hagati mu kibuga ariko tuje kundi mukino nawe ngo bishobora kuba bikorera narangira umwanya n'umwanya azi kwizina ry'uwitwa nde uno Careyas uno mukinya kira kuri nimero 3 ekipe de Madrid ngo ubu ntabwo igisinzira isa no kwigomba igira ikigomba nabirangiza urumva uno munsi ndakene turabe nabonye amakuru ariko arasohoka kuno munsi tugenda tunabijanishamwe ino ekipe de Madrid yamaze kubivuga yuko twitwa Fran uwitwa Xabi Alonso atarika mwiyumvira nuvuga ngo Xabi Alonso nimba muri systeme canke mu mikenyero yo karakoresha uwitwa Fran ngo ntabwo aza kuba ari mu mikenyero yiyo rero kuba mvuze witwa Fran ngomba ndabifatanye n'uwitwa nde uno Careyas uno Careyas no munsi muno ekipe ya Real Madrid bikora vuga yuko tubikesha ikinyama no mumeshe makuru akomeye cyane witwa Fabrizio Romano ni ngono vuga yanditse kuno munsi ngo bariko bariyumvira yuko bariko baranegosia mu majambo make kugira ngo bashobore bararangiza n'uwitwa Careyas kugira ngo bashobore kuja muri ekipe de Madrid uno munsi ngo ibiganiro bisa no kubikorera narangira witwa Fran ndaca sohoka Careyas ashobore kuba ari karinjira uno munsi mu gihe boronka Careyas kuko bavuga ngo nimba barose witwa Dine Justin muri defense nimba barose witwa Trent barakene kuzoja gukina Coupe du Monde Club bafise kwitwa kabiri witwa Arnold bafise witwa Dini bafise kandi n'uwitwa nde Careyas uno munsi witwa Careyas sinza kuvuga ngo arabereye kuza aho ikibazo ko kiraza Fran Careyas ninde mukinyi asohoke canke banamuryamiye bimeze gute ko boza bakajyamira no Fran tukamenya neza ubu bageze ko asohoke witwa hagati witwa basi Fran n'uwitwa dufate uno mukinyi azi kwizina rya Fran Gracia burya nakubwiye bwana Messi Diki umenyeza wese burya abafise style de jeu yiwe akinamwo abafise ukuntu abategura urukino abafise n'abakinyi ababona bashobora kumufasha muri style de jeu ziwe abagomba gukinisha ariko ikindi naco tugose kuri Fran Mendy ni umwe mu bakinyi novuga ati yego wasanga
yari umukinyi w'umutitirire mu mugwa Real Madrid mu gihe atagize ikibazo c'imvune nubwo ubona nawe nyene yibasiriwe cyane n'iki kibazo c'imvune ariko yari umwe mu batitirire buno mugwa Real Madrid watangura ku biharuro bigira kuri hariya ku biharuro bitatu hariya mu Alfabek mwiza ariko buni nawe ntiyarashimishije ku rwego rw'umugwi wifuza gutahukana ibikombe amenye neza kuri ico kintu ndavyemera cyane ntiyarashimishije kuri rwa rwego rw'umugwi wifuza gutahukana ibikombe wifuza kugira baba defenseur beza baba Alfabek beza urumva n'ababa winga beza Mendy ico kintu yarakiriko yari wamukinye nyene basi yakinishwa kubera yuko yari afise imyaka itari igera kuri 3 burya mu Real Madrid uri kurumva ariko kandi nta bufasha yari afise muri no mugwi yari karatanga mu Real Madrid ubu ni naho kumva ku mugwi Real Madrid ugiye kurondera umukinyi nka Alvaro Carreras ariko basanzwe bafise umukinyi nka Fran Mendy na Fran Gracia birabasaba rero umwe muri bo ko ashobora gusohoka uno mutine Carreras nkuko ivuze twavuze Fran Mendy tugomba kuba twinjiye kwitwa nde Carreras sivyo uno musi muri equipe ya Madrid tubona ko equipe ya Madrid mu gihe wirose witwa Carreras yoba ikoze diri uruhande rumwe irafise uwitwa Arnold urundi ruhande irafise uwitwa nde Carreras defense ukacugira witwa Dini ukagira witwa Anthony Rudiger ukagira Laura Sessio ukacugira kandi none umukinya abakinisha kuri batatu nanabonye n'abakinnyi bamwe na bamwe bariko baragaruka uno munsi twizere ko Carreras akaza muri equipe de Madrid iraza kuba mu equipe ateye ubwoba kuri no munsi Real Madrid n'umugwi uriko ararondera abakinyi benshi ku rwego hejuru ugejeje no kuraba mu nyimba hari imigwi iri ku isoko irakorera ku kintu cyo kugura abakinyi equipe Real Madrid mu bambe uzusanga umugwi Real Madrid uri mu Zambia rero Real Madrid mu bakinyi bose maze kumva uriko ararondera uno mugwi ku bwanje ni beza ikibazo cy'ikigaruka bamaze kuba ari benshi uzobakoresha gute uzobapanga gute nubwo nibwo ari bamwe gusa aba bitara officiel hari n'abandi kandi nibaboneka badusha basohoka voilà remba numva rero mu Real Madrid kuza kwitegura kino gikombe cha Mondial de Club uriko bavyitegurira vyiza kwere bishimishije uriko bavyitegurira vyiza bishimishije mu migwi iri ku isoko ikiritegura kino gikombe Real Madrid no mugwi wa mbere bamenye neza kuri ico kintu n'amafaranga rero Alvaro yase kuza mu Real Madrid hari zindi nguvu zo baje kongereza ku ruhande rw'inyuma mu gihe tumaze kumva mu makiye bose amaze kuba bimaze kuba bisa na officiel ko bamaze gushika mu Real Madrid banumva ko mu ruhande rw'inyuma Real Madrid amaze kuyipanga amaze kuronka babiri hariya igisigaye ni kuraba SK babakinyi urazo havye batubera abakinyi amazina koko bafise bazoze kwavyaza umusaruro nkuko tuyumva bayafise nyene mu mugwa Real Madrid ico nco kizoba gisigaye ubundi nabivanye n'amazina twumva ari ku isoko bakiba ko baragugwa mu Real Madrid ni meza cyane uno Carreras novuga ngo n'umukinyi mwiza nkuko bivuze uno munsi yoshaka kuba kaza muri equipe de Madrid ni wanashimo gegeje no kuraba mu ba defense bashoboye kugira ibake byo gufata umwana kiri muto Lamine Yamal no mwaka dusanga ari Alvaro Carreras muri Benfica hari niwo mukinyi wenye novuga muri UEFA Champions League yashoboye gufata Lamine Yamal agafadika uno munsi rero reka tumere nk'abashobora kuba tuva kuri bano kintu vuga ngo tunabigarukako twinjira n'abandi bakuru vuga ngo vuzwa ariko uko biri kose nizera ko ino equipe de Madrid mu gihe iza kuronka witwa Carreras iraza kubikoza akazi no vuga kadasanzwe kugira ngo ishobore kuba irikiragwanira ibikombe bitandukanye kuko ni wagira office witwa Carreras kuri gatatu ukagira witwa Fran kuko Fran Gracia mbona Houston ko aza kuba muri equipe de Madrid zibuka ko tudakora ikiganiro hano nabona witwa Fran Gracia yuza kuba mu remplace kuko ufise nimero 2 umviriza equipe de Madrid iza kugira abakiyi batangura mu kibuga ikagena abaramplace nuvuga muri equipe de Madrid witwa Carreras aza gutangura mu kibuga hama umusubirizi nawe aza kuba bande witwa Fran Gracia kuko vyamaze kugaragara ko neza uwitwa Fran Mendy atari muri nde mu mikenyero z'uwitwa nde Xabi Alonso uno munsi ukacugira kuri nimero 2 uwitwa Trend atangwa mu kibuga ukacugira kandi witwa nde Dani Carvajal nawe w'umusubirizi uravyumva neza ukacugira muri defense abakiyi barenga kuri batatu umva ko defense zose kuba ari kiriyubaka cyane neza cyane Mediane twayivuze abakiyi bashaka ko baraza niba ko equipe de Madrid zoba iza mu makipe novuga ngo ashaka kuzoba mu makipe